we iyumvire kubaka n'umugabo ukamara 5 utarigera n'umunsi wa mumbabare tubivuga twavuze ko tubivuga uko bimeze abana amatwi mufuke zimya televiziyo urumva ukarinda ukwiza 5 uri marié umugore atarigera heza n'umunsi wa rimwe guheza je veux dire orgasm voilà et tuvuga mu kirundi urumva ani nakubwiye ko ari umuntu yakadukurikirana ubu ariko ariyumvira est-ce que c'est ni ibintu bikenewe cyane gose kuryoherwa cyane ni ibintu bikenewe cyane gose ahubwo abagabo ndabasavye sokre ya mbere tunganiriza umugore wawe neza ko umugore atunganirijwe neza muri iyo domaine hazopfa n'umuswari agubaba cyangwa guheba naho uzokorere naho azogusanga hejuru y'undi mugore ntazopfa kuvuye inyuma sa urihangana mbwa baragera ahantu binanirana ngirangirageze rimwe ndafuye acha haba umushapurero nigeze avuga nico canshavuje nico tumaje naje kuvuga ibi ngaho uza kuvuga ibintu si trop tard byamaze guhera muriko murashwana wasanga uragacomoye uragiye guca fye nindegiye umugore la femme aragiye kubera mugabo yaragiye kubera umugabo we nawe aguma agenda hanze yaragiye kandi yaguma agenda yumvira umuntu aguma agenda hanze ariko yazi wawe ntiwigere ukumva hanze aratesa weza n'umuswari ariko ukumva hanze ya Maria Fishena nakani seresere kore biraryoshe nawe ugacutana wahombeye ko aho bandi bararonkera muri cyo kintu gabasha mugana ubwambye ati nikiragiye kigiye kiravuga atubagira drama ibara nukuri arakantu je nakunda kugira umugabo agaca ndaho yagira uko nyene vra agaca genda je narafata poto mone mugabo aca ntora preservatif ngashira tubase we protect wow kubera hari abantu sinzi ugiye abantu bavuga nanabwira umbwira nk'umuje umugabo wanje yakora Dubai aragira amaze unane Dubai eske muri yo mwaka kweri azo ariko riyafite tureke kubesha none ugenda umara ngo jewe ngo nce ndarama ngo muri wenyene ngo numusango genre mwabishoboye gute genre kugira ngo nanje nirahagera nze menye kuntu nanje biramba yambwiye ikintu kimwe conyene umugabo wawe mugira umugenzi wawe besto ivyo kumwimvira ngo umugabo wawe bize bwa kabiri muga yabanje kuba umugenzi wawe kora kuba umugenzi wawe bizoba bigoye ko umublessa ngo akublessa kandi muri abagenzi mubahe nk'umugabo wawe mufyine nk'umugenzi voilà mwoba mwifuza kubandaniriza amashure yanyu mu bindi bihugu nka Chypre, Pologne n'Ubushinwa mu bisata bitandukanye tutibagiye n'abashaka guca bachelor, master na doctorat nyarukira mwishira hamwe Education Center for All. Ufise icubaza wohamagara canke ukandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri izi nimero zikurikira: agasaraba 257 72 25 42 37 canke agasaraba 90 53 38 42 86 53 canke ukandika ubutumwa kuri email edusefa97@gmail.com. Education Center for All. mwaramutse mwiriwe ku bakunzi ibiganiro girlfriend nizere ko mumeze neza abagabo bagikurikirana yambu abakenyezi bagikurikirana yambu ugwaruka rugikurikirana yambu abana bagikurikirana mwebwe yambu mwebwe si yambu kora ko mwana tubakeneye rene mujyame kubera ko tugira tuyage ibintu by'abakuze abakuze nabo ni kuva kuri 18 ans kuduga mu modo 18 ans mburu umwana kino kiganiro ntikimuraba kubera ko ntaco agira agira cigiremwo ivyo yocigiyemwo abavyeyi bazo bakimubwira bari kumwe kugira ngo bamenye uburyo babimubwiramo. Bon, dufise sujet iri un peu tabou ngahi wacu tugira tuyage kuno munsi
surtout iri très tabou iyo ivuze ko abakora canke abakenyezi ni kenshi tuyivuga ko tugatuganye kuri sexualité iyo tuyivuze ko kansanga dufise umugabo je me suis demandé why kuri kituri oblige ko dufise umugabo kugira ngo tuvuge kuri bino bintu mu gihe abagabo bafise ukuntu babivuga n'abagore bafise ukuntu bivuga kandi kubera ko ikiganiro c'abakenyezi tuza kuganira kuri kote y'abakenyezi gusa sivyo hama dufise umutumire niwe yadupropose sujet niba twafise ya audacité irenze vuga ati je ndakenera afise ikintu nshaka tuyagako kandi no kuri numva nyine ari ikintu kindi ku mutima nkere ko no partage abandi bantu kugira ngo ico kibazo canke ico kintu abantu batinya kuvuga ko kandi ari ikintu cyo gutera ibibazo muri societe kihave reka ndatumika aze Greta baramutse muko host hama cha twakira umutumire wacu uyu munsi Cinagira yari yanyubagiye bari babaye bagigishusha wagiriye ko Masara baye menshi ndarabwije cyane abakunzi ba girlfriend ni Greta kubakije no televiziyo bwa mbere mama Kayis ego hama karibu kandi mi girlfriend no musumare natwe nkuko uzabibabwiye ni sujet dushaka kumva kote y'umugore nayo ingene imeze kenshi turakunda kubona abagabo bakora bivuga ingene bimeze ingene bigenda ico bifuza ico ego mugabo still abagabo ntibabivuga abagabo navyo bavuga deja navuze ko ari sujet tabu donc n'abagabo ntibabivuga oya turakunda bivugira ngira marigara canke bakabivugira ngira ngo mubare n'abagore barafite amagroupe babivuga namwe mugabo bwira ngo bivuge en public même n'ibintu tubona kuri internet kenshi usanga biko bivuga umugabo abagore baratinya uwo mengo hari ibindi bintu tujerwe ivyo ntibituraba rero that's why dushaka kumva umugore umwe muri twebwe kwiki ndona kwita umugore mbe umugore umugore nyene ari dondora naje reka tumuyikaze sijya mbere aje ku girlfriend sijya mbere yaraje akaratubwira by'ubugenzi kutemera ubugenzi bw'abakobwa yuko buba burimwo rusaku abatakiravye mu kirondero mwandike Vanessa nijya kabiri raje kandi muri girlfriend sumushitsi ariko kaze kandi urakoze ubuza wera bonjour tout le monde isuje y'uyu munsi twande kwanza benyene bon navuze Vanessa pardon yari yamvutse nitwa Vanessa Berinka je suis divorcée ombaje nguru umugore ndi umugore ko narubatse ndavyara aho bita sinagize amahirwe yo kubigumamo nk'abandi mugabo anyway narabiciye so isije y'umunsi nkuko yababwiye nije nabisabye kugira twikiganireko jewe naragize blessure cyane ku mugenzi wanje yagize ikibazo nk'ico nyene nk'ivyo tugira tuganire nyene ama kugira urinde ushika kuri stade yo kudivorsa kubera ico kintu nako bavyarabaye vyinshi baravuga ko bivuga ba ubutashoboye kwira ko haje kuvugana n'umugabo wawe urumva okay reka gato ndagufasha icambere mumba ko yasaraye abantu tukibaza ngo gavuga ngo aha kugira deja anavuga haje kunyikira rucuzuye amagi mabisi twakafatira ama insert mubone ukuntu yabiha agaciro yango ya magi mabisi kugira ngo basiyumve ko kajwi ko koza gato mushoye kumwumva alors le sujet en soi reka ndayivuga no bibaga ndayivuga neza ngene abana mufunga amati tuguma turi abarundi kazi so tumotora abarundi kazi haguma harimo kakano kati turabivuga canke turago mugabo reka nimba hari umuntu yagize divorce kuri ico kibazo reka tubivuge kugira ngo pete dushe gukingira ngira ngo dufashe nubwo tutozikingira ko ntidufise ubwo bubasha dufashe kubwira abantu mbega twe twobikora gute alors sujet ni mbega mu gihe mu kurangura amabanga yabubatse nk'umugore n'umugabo byaba bitagenda neza surtout kuri kote y'umugabo mu gihe batabikora neza nk'uko umugore avyifuza mbega uwo mugore yobivuga wosha kuba ukarengera bwa ukarengera kumva ko umugabo hava yiyumva nabi yumva ko ari incapable yo gukora yo kubikora uko bishaka ukamubwira ati jewe from ibintu ukora
ntibindyohera canke sindabikunda canke n'uburyo bikoramwo ni ibintu ntakunda canke wobifukira gushika igihe zo kuba ko warambiwe umva ko warushe urwo rugo ukarusambura suje niyo nagira babanze duhere kuri témoignage y'umugenzi we twumve byamugendekeye gute hanyuma twa même si ari nk'aba basa nk'utumira tudagaragaza kubiganira ko umwese avuga ati mbega wowe bigenza gute mugihe byo gushikira ko après twigira abahinga ntuzi wowe bigushika ingene byo ungene wo bigenza mugana ugufashanya we nziza yotuma ibintu bitononekana ntaguciriyemo je ndafise ikintu nshaka kuvuga nshaka kubaza ubwa mbere na mbere kubera iki twebwe abarundi ikintu ca sex kurangura amabanga yubatse hari abantu babifata nkaho umengo ni bitera soni kubera iki ari bitera soni alors que c'est un acte sacré kandi kubera iki wumva ko wogira ubwoba bwo kubivuga kandi ari ibintu bisanzwe nkuko wavuye iwanyu deja ugiye gukora iki umuntu aja kubaka kubera iki kandi biri mu bintu no mu mategeko bitagenda neza uronka divorce ubwo nyene biri mu bintu urumva n'amategeko nabidijara deja bitagenda neza kubera iki mugira isoni ryo kubivuga kubera iki umuntu adashobora kuvuga ati jewe ndafise ikibazo ukegera umugabo ukamubwira uti chérie urumva je bimeze uko nuko ta façon de faire jewe ça me satisfait pas si ndyoherwa nta kuntu twogira uko kubera kugira isoni kumubwira ati turashobora guhindura position turashobora kuja turashobora kubera iki mudapimanta nyene mudapimanta ubuzima bwanyu kugira ngo ntihabe ca kibazo cama kigaruka buri gihe muramaze kubona ko iyo umugore ari mu rugo atari satisfait muri ivyo bintu atari satisfait muri ivyo bintu uramaze kubona ko aba ari ya mère ikintu cyose kiba kimushisha aba ari aigri uramaze kubona umukobwa ataragirirwa ubuntu abona ko akuze ataragira ubuntu bwo kubaka ukuntu benshi baba bafise umutima mubi ntabyo murabona je muri jewe nzi ko umbabareje ndavuga ko biri iyo umugore ari epaniwe mu nzu iyo ico gikorwa kigenda neza n'umugore yamari souriante n'umugore yaccueillante yamatwenga neza naho yobura byose mu nzu umugabo akamubera ikigaba ivyo akabibona no kuri arasomonta ibintu byose sage jave mugiye hari bigenda neza vraiment nuko ari kico kintu kigize ingorane ano imana tubeshara ntibahomarka kubera kutabwira umugabo jewe ndagusavye uziraja kunywa inzoga nyinshi bari gutaha wapfuye ariko wabanje kuntunganiriza kubera iki utovugisha kuri umubwira umugabo uri pose kubera iki ucu erega kandi utabigize ucu bafrisque nyene ucugira inzigo sinzi ngene bivuga hamukaza ngo umugabo yaguciye inyuma bano imana araguciye inyuma ko niyo wowe erega n'umubwiza ukuri nibaza ko umwanya musivuze ngo abagabo baduciye inyuma kubera tuba twabishatse canke tuba twabatumye kubikora ibyo sibyo mvuze hari abagabo babifitiye akageso kiwabo mumbabarire sindabavuze mugabo turabizi twese hari ibintu bibagora mugabo je nama nibaza jewe umunsi umwe nigeze kubwira umugabo kaje nivuge umunsi umwe nigeze kubwira umugabo ati jewe sinanse ko ugenda hanze vasi genda je nangorane mugabo ugeze ngaha umenye ko nanje ushikirako wihende uzoshikumbwira ngo je suis fatigué singeneye uvuye muri bariya iyo energie watwaye hariya usigaze iwanje usigaze agatege kiwaje ntabyo oya vraiment ukuri ati ari yewe vale tugiye turaho nyene nibaza ko batabivuga ari gwa rufasoni turafise urufasoni gwishi turukoresha ahantu hadakenewe ku mugore kandi kumukobwa hategerezwa kuba ari umuntu yicisha bugufi ahore hari abantu mbona ngo twabuze abana mufunga amatwi hari umuntu ahora ambwira ngo position ngo imwe izwi kumana ngo ni missionnaire ngo nimwe ngo umugabo aja hejuru donc asanga mwama muri ivyo misi yuko itakuryohera uri umugore biragoye kubibwira umugabo Vanessa turi muri societe aho usanga deja voilà za brother shower duhere kuri za brother shower utaragira mariage reka tashakanye nivyo biveho za brother shower uramaze ko ngene bahanura umukobwa d'abord muri brother shower
brother shawa barakubwira ati umugabo n'umugabo abishatse aho nyene naho nyene abishatse ukuntu uko nyene umenga umugabo ni wafise kuvuga Umenga uko umugore abishaka ntashaka. umengo ni wakwiye kuvuga jewe ndabishaka uku iminoti umengo toi tu n'es pas là kandi bon icyo nagutangaza na opinion ufise usanga wewe n'abagore twe turuta abagabo kubishaka gose mugabo ushobora kuvuga Reka- fasoni je sindagira amaheyaje mugabo murabizi ko mfise peshe kandi sinamubona nkabikira Marie donc mukumva mvuze nzanye ama-argument ntimuzane ngo wowe ubizi gute ndabiyamye hakiri kare bon soit hari umuntu naganirije iyo sujet barashima yari umuntu w'igitsina gabo ndabwira tuzokora sujet imeze ukuntu donc ni kubera iki abagore batuba kugira abagabo babo ngo jewe ibintu ukora n'ukuri mbona uvumwe kurankinyirako canke sinzi ivyo uburimwo hama aca mbaza none wewe nkawozi wobibwira umugabo wawe mu gihe ubona atabikora uko ubishaka namuhaye nyishu n'ukuri kw'Imana nibaza ko ari ico kintu nibaza ko nibaza ko umuntu wese byomworohera mu gihe uwo mugabo wiwe basanga bafise communication nziza yoroshe sivyo apana ko bari wa mugabo muhurira agusimbiraho nk'umusoda si wa mugabo muganira oya iyo ibintu biri Britannia niko ni terme siko ngo niko bimeze ko ntuzine ngene bameze basoda nta communication hari yo mugabo wa ntimuganira ntimigera mukina ntimigera mufisinata nturaragaragara kumubwira ikintu isujita ngo urabe ngene muyaga ko ni gute uwo mugabo ngamubanye ukonye ko kumubwira ngo jewe ibintu nkorera sindabikunda ntibibaho acavuga ati uyu mugore rarazi nisheshe yagiye mu bandi bagore bagenzi biwe bamubesha ibintu canke ko zona kwakeje amakofi canke atangira ubwo bati nimba takukoza nambaza bazo nk'ibi ingashaza kumbwira ibintu nk'ibi seke asigaye afise ngira ngo ingeso mbi afise abandi bagabo ngira bamugirira ibindi jewe ntamugirira ugasanga rero ikintu umugore bwatse hakono ufatiyo risque mieux ndabihore kuko sinkeneye gusambura urugo rwanje sinkeneye ko ejo umugabo yo tangora kuja mu banca kumbona akagira ubwoba kwiyumvira ko no ndamuvanga donc nibaza ko ariho bihera est-ce que uwo mugabo wawe mu communique gute parce que après tout c'est pas un sujet iri kwenye nisanzwe umugabo sema pe umugabo mu Burundi gusa umugabo ni ikintu kiri gitusha umutima we n'umubiri wo kumubwira ngo biriya bintu maze imyaka 2 ukora burya nta kintu kimwe iyo ariyumva ko baye anéanti birinda bishika kuri iyo 2 ans kubera iki niki dukunda gusigurira viriza vana ifoda ba kumenya tuba hehe sivyo hige gato tuba hano uvu wanje bakwigishije ko umugabo niwe mutwe w'urugo umugabo niwe azobishaka pa kuzobishaka niwe azobishaka hanyuma wewe nivyo bakwigisha ndikunda kubwira nti wowe uri kuravuga nti bivahe ndakunda gusigurira ati biva d'abord ahantu tuba biva d'abord impanuro abavyeyi bawe bagiye bakuvye babanyaka 40 bagiye abavyeyi bawe bagenda bagutekerereye kugira ati je kugira ngo nubake n'umapa imyaka yose nuko vyagenze ukuvuga ati nanje niba nkeneye kubaka nanje nzobigenza uravyumva donc hageraho maybe nawe wirevolta ngira ngo bivuye kuri experience yawe ubwawe pana ko hari ibintu ngira ngo wakuyiwanya uvuga ati none bino bintu uburyo bwabo buri he ukagira ama recherche yawe ugasanga bwa wundi je ibintu biraryoshe mugabo je singyoherwa ukabona kutangura kugira ama idée mbega biryoshe ni gute ko ariko umugabo wanje tabigira ahubwo rero ngaha cazi ikibazo ndisura ico ndigira mbaze Vanessa hari abantu baca bakubaza ati hariho intérêt ni maka ndyoherwa parce que abagore bamaze of course kuba navyo bigeze babigisha tina ni maka ndyoherwa je nagiye kuvyara c'est tout umva wow nagiye kuba umugore w'umuntu umufasha hari akamaro ni maka ndyoherwa ni maka ivyo bintu bingohere kandi jewe gatuba twekira ikintu kimwe nibaza ko n'abana bavuka urazwa amaze ko nakora umwana avuka basa umwana afise ishavu ryinshi basa umwana yarashishwe nibaza ko bamurundi erega biyarage nyene niho bihera nivyo aya mugabo hari ikintu Vanessa avuze kare n'ukuri twese turacemeranya umuntu biri reka urazigena kiza kimeze of course umugore vraiment akwirizwa hagiye abona nuko bari umugore ari epanwe turacemezanya ndabibire soka bari abigisha mubona ngo kwita abana babo abana bigisha bari abantu bagora batukana mu masoko kweri ki wambaye uko onye mpuzu wambaye ntaci mutwaye agutayikisha uyo muntu kuraba neza ashobora kuba afise ingorane hari yanye donc
ni ikintu kiri important ku mugore arafise droit kuryoherwa arafise droit yo kumva ko ijya erega basha ni ubuzima bwose ubana n'uwo muntu kandi ivyo bintu bisubisa kuko utaryoherwa naho haba hari yindi feeling ugira ni feeling yo kubabara cyangwa ni feeling yo kumva ko uri gikoresha ndashaka yuko Vanessa ambwira kugira shike kuri dogere ku divorce yego kandi bababwira ingene vyagenze James umugenzi aramaze 5 ans yubatse we iyumvire kubaka n'umugabo ukamara 5 ans utarigera n'umunsi wa mumbabare tubivuga twavuze ko tubivuga uko bimeze abana amatwi mufuke zimya televiziyo urumva ukarinda ukwiza 5 ans uri marié umugore atarigera heza n'umunsi wa rimwe guheza je veux dire orgasme voilà et tu veux mu kirundi urumva none ngaho nca niyumvira est-ce que uyo mugore yarabaye ubuzima bwose gutyo canke yarafise aho sindavyumva ko je noba umwaka 2 3 4 yarafise ahantu quelque part yinyavya forcément ucugira kako kamwe ni vya bintu Vane utararonka umuntu abikubwira ati erega nawe tu as droit au bonheur ubona umengo ni ibintu bisanzwe izo 5 ans ziragoye ziroroshe cyane guhera izingo none wewe urongora umuntu kugira umuzane murabe higishusho ayo urugo uvuga ngo ukwambwa ngo biragoye kubwira umugabo ni wa musanze umuganira urugo rutaganira n'urwa zirahari nyinshi vare n'abantu birengagiza ahantu uba zirahari nyinshi ibirababaje muga birahari kandi nizo nyinshi muhurira kuri royerasi umugabo je ndavuka muhurira kuri royerasi ivyo mu gitanda ntimurigeze ndeka kuvuga yego vraiment hari abandi nabacho kuvuga ati uko kuvuga kwawe no kwatumye ngira ngo n'urugo rwa rusambuye erega basho ni ko kuvuga abantu bari kurariye umunsi nuhaze ukamara 5 ujya udahaga c'est vrai ivyo bintu birabaho uyabasha no kuba bareva n'umugabo yaguhugahaga basiwe jewe vraiment mwapfuye ibindi ivyo ntavyo twapfuye vraiment ingo zigira ibintu vyinshi ivyo ntavyo nari kubakira ko je naca naho ubwo nyene sindakubesha ujewe uyabaye kwenda ndakubwira baye sinaje kuraba jewe ati nico kintu nyamugu jewe navuye muhira ivyuma ngaha vyose vyari muhira ngaha naje kurondera iki oya je no kubwiza yo mani giclair aho nyene Vane nakubwiye ko ari umuntu yakadukurikirana ubu ariko ariyumvira est-ce que c'est ni ibintu bikenewe cyane gose kuryoherwa cyane ni ibintu bikenewe cyane gose ahubwo abagabo ndabasavye socre ya mbere tunganiriza umugore wawe neza ko umugore atunganyirijwe neza muri iyo domaine hazopfa n'umusi wari akubaba cyangwa guheba naho uzokorere naho azogusanga hejuru y'undi mugore ntazopfa kuvuye inyuma sa ico kintu ndakibabwiye jamais naho uzomwimarasyo kabiri ico kintu kiba kimeze neza je te jure umugore azoduga n'imisozi kugira arondere iyo raso commentaire experience zanyu mutubwire ngene bimeze oya uravyemera jewe nibaza yuko amahoro n'umunezero biri kwinshi siko iyo uryohewe mu rugo muri ivyo surtout ko ariyo sujet turiko iyo uryohewe muri ivyo onye ndakubwiye umugabo naho yo banywa ibiyoga naho yo batatangara usanga harimwo aka pourcentage ko kumwihanga tolerance icane apanaga kanini nukuri 80% nukuri urazi kweki hari abagore bakubitwa n'abagabo akamukubita abana b'Imana akamuhindura isura akadafise yo man kumbe ni amubwira ngo wewe uyo mugabo ngo arakuniga turabavumbuye abwira ati kare nimunkorere ku mugabo ariko aho ni wovayo abyaje kandi hari akubwira ati ni umugabo wanje nibikuraba ndeka kubera iki umugabo yitwara neza hajya hanze kandi basa ture kuza kutubesha ture kubeshana tugore kuba hypocrite c'est essentiel mu buzima bon jewe chambre primordiale muri mariage je le dis en fait iyi émission ku bantu bayizi ni émission y'abagore kandi ni émission où on partage ama expérience y'abakenyezi y'abigeme et tout donc iki kintu kiri important tukivuga ko même si mu menga ni kintu kiri tabou menga birateye isoni menga twabaya amashira soni sawa mugandi siko tuko tuvugira benshi cyane bari inyuma ya kamera bavuga ati yo ni mu bivuga twaragowe abagabo bacu urumva mentalite niba ihebe gato niba turi gato tukabigisha entrepreneuriat tukabigisha tukazana abantu bagapartage ama experience yabo mu buzima butandukanye ni c'est vraiment important parce que nivyo tubatse urugo kandi iyo urugo rubayeho neza usohoka mu rugo uryohewe ugapartage umunezero wawe ku bantu muhenge barabara mugabo iyo uri frustré mu rugo bantu w'Imana uzosohoka ntuke ntacyo twapfuye
ugende utuke abana bawe ubadide nta nakimwe bakugize ntibakoze ngaha ukomante nabi mugabo nibaza ko ahanini biva ko ntibivugwa biva ko abantu babigize nyene vyo mu kinyegero babigize ibiterasoni ego umugabo wawe ushaka kuba wotinya kumubwira ko nawe ufite yo kuryoherwa atari uko ngira ngo atokuryohereza ubuzima cyangwa atobiryohereza kuko kutigera ubivuga ugasanga ntavyo akora mugabo abonye kino kigana akavuga ati kumbe bagore kumbe nabo nyene barakenera kuryoherwa avuga ati anavyumvise muri emission ariko umugore ntangore ndamugira neza donc abantu muzi bose mudakutujija mutuje muziko harabo bigira turiko turabakorera akazi twemenga kugira ngo mudutuke cyangwa dutuke mugabo tubakorera akazi alors abagabo bashinga ntaye nukuri nkuko Voice ariko arabivuga kijya gikorwa nkuko bacitege kuba ceranda ni ceranda nyene mu bisanzwe umugabo d'abord agukwiriza nuko d'abord haba harimo niyo passion kuri wewe nuko kumva ko uri important nturi umuntu ahuriye mu barabara agiye gusimbira ko kubera ko après tout kugira ngo umugore ashike aho agira orgasm nuko aba yabikorewe neza donc umugabo aguha uwo mwanya kugira ngo agutunganirize neza nuko aba umugabo gukunda byukuri mpamvu twavuga ati umugore atunganyirizwa neza hajya ahantu aba ari umugore anezerewe aba ari umugore apartage umunezero je namavuga ati hari umuntu mugavuga ati wewe vraiment ushaka kubanye neza n'umugabo wawe mutaranavugana mutaragira ikintu kimwe tuvuga ati wewe urashaka kuba n'umugabo utanamuzi ubonye ukuntu aje ari rayonnante aje atwenga aje ari tuvuga ati wewe urafise ukuntu ushaka kuba muri fuse mu rugo je umugore anteye kwinzigo hari umuntu uzumva kubwiye ngo renga mureke ngo yarabuze umugabo sinzi ko murabona ako kantu urabona ko n'umukobwa naba afite imyaka 30 n'ingana na 40 uyo ngo mwihoze ngo shantaragira mariage sinzi gituma kubera barumva yuko umugabo atanga amahoro mugareka nanje ngaruke ku bagore abagore bashobora kuba muri umwanya wawe ko baravuga ati ndabimubwirira iki menya ko nujya mugabo ashobora kuvuga ati ndabigenze gute kandi ugasanga yamabona ko ibintu byanyu biri bored reka ndabivuge ibintu birambira siko wewe ntazi ico gukora ntazi nahakuryohera hariyo what you parle pas azoza imamanga yabubatse mu vyari acaja hanze kuri wa wundi amirekurako umwamugabe ari shwebebe je nibaza yuko mu buyenzi muga communication surtout hamwe bara batubwira tugira mariage ngo tugende kwiga ngo mu buyenzi urumva wowe urahoze nawe aho ndikumvuga abagabo bashaka kumukomunika mugana wovuga ati tije notangura sindi kumvuga bya bigaba byo bidashaka le bonheur le plaisir y'umugore ndikumvuga kuri wa mugabo aba yumva umengo none kutambwira uravyumva kutambwira mbwira ico gukora none agiye azobona yuko wewe wamamuri vya bindi kandi ico gukorera uracemera wewe araza kuko hajya orgasme y'umugabo turabizi twese ni kwejakula uravyumva umugore kugira agire orgasme biva kure vraiment biva kure rero hari umugabo ashobora kuvuga ati je ngenda kwitondere wewe ubanze ugire orgasme iyo ufise umutima aravuga ati je ngenda kwitondere jewe mbanze niyumvire wewe abagabo bafite umutima baravuga ati reka mbanze niyumvire la femme banza ryohego hama jenje kwejakula après mugabo wa mugore abifatara normal ati ejakula shaho tugenda urahoze iminota ibiri arashobora vraiment kandi atushavuga ati reka ngende kuri wa wundi tumariza yose ari ikintu Vanessa yavuze kare ati kandi abahesoke kamwe bagabo bashinga nayo kugira ngo mugire urugo rwiza hari ikintu na Greta avuze ati umugabo arashobora kuja kwigira hanze kubera ko avuga ati wewe n'ubundi nta birenze biraho tuburi ngahanye nk'igipupe impeze hamace ngenda donc biraho nta munezero nta rya passion irimwo yituma ngira ngo n'uwo munezero haba rero ivyo birafavoriza gose umugabo kuja hanze apart ko gusa ataryoherwa ahubwo harimwo nuko uwo mugore fait ko adaheza afise frustration izo frustration azozita ku mugabo babana mu nzu azotaha mbongwe mupfu busa ejo agutoke ko bavugishije umukobwa ejo kubaza ko kutangishuye message na masaha 3 ejo mupfu ibiharage ejo mupfu umuryango wugaye n'utugaye ego usange muri ko mupfu buntu buto ego ntiwakweza amazi pa kubera ko mudakundana kandi pa ko umugore wari umwana mubi cyangwa pa ko umugore wari umva adashaka kubaka ahubwo kubera ko hari ikintu kimutira nawe nyene ashaka kuba atazi kuco kintu gihari
kuko hariho umunezero uzana amahoro inyuma ya kirya gikorwa donc nimba wumva ushaka kubaka neza nubwo uwo mugore wacu bikubwira basi wowe nimba ubona wowe ati afise amasoni y'uburundi kazi y'ubupfasoni ibimukoreshe mugira ama surprise mugira tumvira ndabwira ikintu murozo n'umushaka kugira surprise tubigira ukuntu hamurabe ko rimwe kagaje azomenyera nawe nyene kwiyugurura atanga kubwira ati erega ahantu araryohewe asinaryohewe hangura ukuntu amahoro aganza nawe wa mugabo ukabuze uko ufise umugabo mu rugo umugore atagutuka uza gukumbuye avuga ati mugabo wanje watashe ndandagukumbuye akwandikira mbega wafunguye mbega umeze gute kandi ntirisaba ngo nuko mumaranye ngo murabajone maranye emo asho gusanga yoshikana na diza akibikukorera kubera ko abayeho neza mu rugo araryohewe donc ntuzofuse umugore nk'uyo ngo uje kurondera umukobwa wo hanze gute donc iyi sujet ni sujet mais très important kandi uraza ko abarundi bose nubwo mutya kubivuga mama ukwiye kuvyumvira ko mukabiya ko mugabo ntibiherera mukabari gusa kubera ivyo bintu niyo bitari mugare rero Vanessa aho gatomvuge mumpabare gatomeze igyatemanya sivyo justement niyo nshaka kubaza kugira shikana divorce urumva hama umugenzi wanje sinzi ukuntu vyagenze kakane nababwira forcément ubaye ubwo buzima ya nikabura urihangana mugabo baragera ahantu binanirana ngirangirageze rimwe ndapfuye haca haba umushapurero nigeze avuga nico canshavuje nico gituma je naje kuvuga ibi ngaho uza kuvuga ibintu si trop tard byamaze guhera muriko murashwana wasanga uragacomoye uragiye guca fye nindegiye umugore la femme aragiye kubera mugabo yaragiye kubera umugabo we nawe aguma agenda hanze yaragiye kandi yaguma agenda yumvira umuntu aguma agenda hanze ariko yazi wawe ntiwigere ukumva hanze aratesa uheza n'umusore ariko ukumva hanze ya Maria Fishena nakani seresere kore biraryoshe nawe ugacutana wahombeye ko aho bandi bararonkera muri ico kintu gabasha nawe yinyebeje gukerera cyahura n'umuhungu ati ibaze gushikana bavuga kubayeho imyaka 5 utigeze umenyesha rico uhitse voilà ugacuza kuvyumva kundi atari n'umugabo wawe basha muri ivyo bintu birisho ati ivyo bintu rabaho bajyari ryambere bavuga nk'ubu nanje je mugabo nishize mu kibanza ciwe naje sinorusubiramo ngo ruko sanga namaze kugutara usa fedi bien ukunda umugabo wawe sharige umukunda uvuga ati basi ibi yaba ari wabingirira basi basha tuvuge gukwara gukunda urukundo na sex basha n'ibintu bibiri birajana ariko I know hariho umugore akunda umugabo cyane umugabo ntanabigire cyane sivyo pato ntanabigire cyane ari yaranje atuma yaranja ategeza kuba akantu agira kumva ko aryohewe ari kumwe nawe urazi ko ari umuntu ashobora kuba ari kumwe n'umugabo nompa kubera bigira neza ariko ko aramukunda cyane ivyo bintu murabizi yego akagira icyo ashoboye atubwe kugira yumve ko ari satisfied n'uwo mugabo murabizi gabasha cyangwa bijya bintu birongereza urukundo cyane gose urumva rero urwo rukundo urumva birajana gucya numva hata egureva karatangura urukundo kugira inde wemera ko umuntu muje kuri etape nuko ababanje urukundo sivyo avo hari n'ababadese urabizi benshi bamabagize mariage mu gutuma insomene ngo divorce yeah of course à votre avis devina ni kubera iki ushaka kubagira mariage umunsi umuntu magize mariage umunsi une semaine après ngo ba divorce aragiye hanze none byose bigenda gute yaciye agumanye yo yani yamufashe yo gerageye ibintu atari bwigera yumva mu buzima maze kugerwa ugacubona shiri ucumwerayo yaciye ahera narisiyo hama wa mugabo ntubu kimwipfuza n'umwe waramubona ugashishwa atutaho dataha biragusa ati nutse kuminira ko deja urugo rwamaze kubandanga kandi kumva za bose yaba umugore ntiyavuze yaba umugabo ntigeze yita ku mugore urabona mukabyara umwana umwe babiri nta kintu na kimwe kiri hari igihe abantu musubira abantu bakorajija ku mukunda kunywa mugataha muborewe mugaca mushikira mu gitanda uri yugusha deja wagize rero wanatevye hanze wagumye hanze wagiye urabinywa ni wari kumwe n'umugore ha muratashura borewe urashitse n'umukoze ku mugore none amuvugishije basha mwamwe baza ko umugore acabaho gute je bigira du lundi au lundi je wabaza ko je no bambaye gute forcément nzo gucinyo ndabesha nokoriya ugomba naruje mu kugira ikibasha umuceri niberage muhira biriho inzu muhira mbama mu nzu impuzu muhira mba ndazifise mba nakurikiye kino ariko abagabo mubare kubivuga abagabo bare egoiste nshi abagabo mumbabarire kubivuga muhindi we urumva aba
ikintu ca mbere je kimbabaza kubera iki twebwe abagore twisuze estima tunbasha no kwisuza estima abasha kubera iki ureka umugabo rimwe kabiri gatatu ntumubwira uti sheri aha bimeze nabi ke basi kubera iki novuga kubera iki tudapima ubuzima bwacu rega basha abagabo ni nk'abana umwana umuzaniye akantu gashasha aca urabona aca hejuru aca araryoherwa simba akagusimba n'urukuta sibyo mugabo kubera iki abagore tuti mu bisanzwe nitwe twinegrije vraiment ubiravye tuhagarika ibintu byo kwinegrija umugabo mubwiza ukuri umugabo mugire inshuti mugire umugabo mugire umuvandimwe mugire byose mu buzima bwawe ube open nawe uganire nawe umubwire uti sheri ndafise ikibazo aha iyo tugo turagira gucya ya sheri je wendi sensible hana ubugize gucya unkoze ku mabere ugize iki kubera ko ufo kumubwira abagore batiyizi rero utiyizi agomba kubirondera ukamenya aho hari abantu usanga hari amapoint ari sensible cyane gose ufokarije kuri iyo ntuze point faible yiwe usanga nayejeje ningoka ndabesha barakunda kuvuga ngo abagore twe ngo duheza dutevye biratwatuva nukubera tutazi point faible ufo kumenya point faible yawe hama ntuyigumizemo mwereka umugabo muri ko murabikora akoze hahandi ubimwe bivive basi abantu batavuga kuvusinga okay nikiragi baba gusaba communication bari ana je nayigezo mugenzi w'ikiragi ikiragi neyo je ndafite abagenzi b'ibiragi urumva mugabo umwe aca arongora umugenzi wanje avuga avuga mbwa ndabwira mbye ati nikiragiye kigiye kiravuga atubagira yo trambaye bara sebe nukuri cyamubare cyaravuze ngo ndabivuga ko biri ibintu bararemye tutazi ngene bimeze jewe vraiment nje naje kuvuga narababaye birakenewe iyo sujet nta muntu n'uwo adafise ico yivuga ko waryohewe bipartage abandi ubabara bipartage abandi vuga reka kwigumizamwe ibintu gira umugabo kandi umugabo umenye ngo umugore ari nabivuze ni kaha uzobona umugore ari satisfait mu nzu ico kintu kigenda neza uzobona umugore aguciye inyuma havyo je navyo ndabona ndi sûr totalement sûr ko ico kintu kitazopfa kibaye umugore ari epanywe mu rugo umugore amerewe neza urumva ivyo bintu abibamwe neza n'umugabo wiwe uzopfa umubonye abantu abagabo bose bagiye kurondera iki no muvugishije ashashika abwira umugabo eshe kagatibe kamvuruka wasigara barega message yinjira ugira uko ngo hebebe ngo ndabira niwe wavara urumva ico kameme ndagihamya vraiment umugore ari satisfait mu makote yose besto we n'umugabo wiwe tureke kwigumizamwo ibintu ugira umugabo wawe mwugurukire mubwire ati duhindure position gira uko sheri piment ubuzima bwanyu ni kwereka abagabo bakunda akayaka no kwiyiba mbasha murabizi kwiyiba akano kwiyiba kuko abagabo kwiyiba genre kugira akantu kubigira basi bitari muri gahunda kandi ahantu muba muri spontane aho nyana ahantu muba muri erega nivyo kuko babikunda umugabo wose akubira ngo akantu ko kwiba karatesa kubera iki gatesa nawe ifo kubigira no ngo twagize mayani ngo mu cyumba ngo twama tuzokoma tubigira ngo bucumba gusukoma ibyo ni biki fata abana iyo baha tips yose Vanessa fata umunsi ja mu hotel cyangwa fata abana ale kwa mami mu inzu yose mu yiparkure urumva inzu yose mu yiparkure aho ni nagumye nakubwira muri film je nagumye ndakubwira Vanessa hari abantu nibyo nagenda kubwira birabaho kandi basanga abantu bamaze 20 ans de mariage abo bantu ntibapfa bavanye biguma bisoza canke uramaze mariage ukabara bati namwe mwabatama mu byo murabikora muragira vacances batabavuye batembereye bagiye mu kindi gihugu ugasanga bagiye nk'ahantu ugasanga bari mu oya bayesho baravuyeyo bagiye muduga baragije muduga bagiye ati ha stop hagaranye kwa wow uzgono bitasa oya iyo aho rero aho nyene niho ngira ngaruke iyo nuko nyene namamvuga ni ibintu twumva umengo ni by'abantu bubatse uramaze kubona yuko mukiri muri fiançailles siko abantu bashobora kuba exemple ozi yababwiye ati peshe ntiyamuroswe imwe mu yera abantu bashobora
abantu bashobora kuba babikoze avant mariage nawe reka ndabigereko kubera iki muri fiançailles yego mwarenze ibwirizwa rirarenze ntaco umuhungu ari yaranje uburyo bwose novuga akwereka amatara yiwe yose muri iyo we si umuntu ushikemo uramubura yarashitse se avuze akantu ko kuyiba ugasanga muri restaurant arakubwira ati nuko Imana j'ai envie de toi si jamuna turataje mugasi umugire mariage iryo jamuna ndose wakujyumva fiançailles iraryoshe fiançailles iraryoshe hari ingo nyinshi kandi n'umuntu ariko adukurikirana muri uwo mwanya ashobora kuvuga ati urazi ko ari byo gahewe tutaragira mariage il faisait tout umva tout yari umukinnyi wa film ariko yashikanye yamenye ko umugore wiwe ntaho ngiranje asigaye ngira 2 minutes ariko umbabarire n'abagore babishira mu ruhara umugabo umugabo aratashe sivyo asanze iyo vyatuma basi no kumushuhira asanze usane yahora gutora iwanyu usa neza nga c'est vrai ja munzu birumvikana yareka birumvikana okay sawa wari urakora ni bon wiri urakora naco umugabo n'ubuzigara onda gutaha kora uhetse no naho yo washitse sheri naho yo bashitse uraja witegure use neza none sivyo nyine mvuga voilà nega naho yo shikuri kurakora ariko naho kuri kurakora heza gukora arabona ko wundi yiriwe kuri televiziyo inyavye muri dushe wakira umugabo hama uzobona ngo vya bipinja wazaye amapinja mayamba panaro gize nabi kuri isi so nambara uruguru pinjama rugereza hariya umugabo azoba excite gute atakintu na kimwe abona kuri wewe nivyo turabigira mu ruhara agusanze uri tubigira mu ruhara sometimes umugabo genda muri magaza genda ugure mana yanje baruva nabo bibashiramo nkabiba abikora kutamenya turabahanuye rero parce que des fois igihe babiyizi ngakumva nyene nta gaciro bifise bashobora bifise ama consequences parce que umugabo natanguza kuguta hanze kugira umugarukani wawe bizokugora yego frère voilà ese miye ko umugumana mu gihe ego urugo warushitse mu c'est vrai kandi wagize umugabo kandi wahejeje umugabo agukunda apana wanda gutwaye kora kwa exact dacanga gukwegera ngaho ku nguvu umugabo ugize imana urose ari nigihe batagukunda mugabo kaza ukunda kwera nyene bitungu umugabo rero ikindi kintu nibutse nuko hariho umuntu w'umugabo muri ko muraganira ashobora kubwira ati je ndakubwira hari ibintu ashobora kubahuka hari ama position ashobora kubahuka avec ma femme ariko hanze ndayakora nkamubaza kubera ati urumva umugore nyine umugore nuwo kubaha sinomubwirisha ubusazi namubwiye ati ahubwo rero ati ikintu kimwe uwo bigira nuwo mu nzu nyene kuko niwe ugwawe ivyo ni navuze barahari abagabo benshi iyo act nk'ikintu c'igitera soni nico kintu kibabaje birayego mengo ni ikintu kiri sacre nk'ico ubona ko ari ikintu c'igitera soni gute Imana yabiduhaye ukuri kurambira iyo sujet yarigeze Vanessa nuko gusume ngo wakibagiye ukavuga yavuze ati kujya wifuza kujya gufungura ari ibintu bisanzwe kujya wifuza gufungura ujya ushaka wifuza kubega rega navyo nurabinyoterwa rega n'Imana navyo nurabigirira Imana yabiremye vrai mugabo natwe ndakahagaze cyane ku bagore kenshi twe nitwe tutiha agaciro pimenta ubuzima bwawe n'umugabo wawe organiza utuntu ubwira ati sheri uyu munsi naguteguriye aka uyu munsi je nkeneye kuja hana wewe ari ikintu nshaka ko dukora genda yo reka sibo je ndazi muri fiançailles murakunda gusohoka oh bebe dusohoke tukendera kugego dutambe kubera iki umugabo wawe utomukinira filime z'igikinira muri bwato kirira abandi ugenda gutamba nabandi wikivuna gurukika imbere y'umugabo wawe Stefine ubikore kubera iki yes ashimwe na Yesu navyo yemereye yabiduhebwira tubikoresha ivyo nibiki en fait rero nibaza yuko Vane ari kino abantu koma iyi ni platform yanyu arrête reka ibintu byo gufata amuko ari ibimengo ni shame kubera iki ni ibintu dufitiye uburenganzira Imana yaduhezagije kandi ndi ikintu ca mbere
basi komba worira no afet no Vanessa yumva shaka ukuntu abitahura ashaka kubinjizamwo kumva umviriza witahure ko ari twa yawe utegaza kuryoherwa nta soni kubita bon mugabo okay reka tugaruke aho tuhara realite hari abantu bakora kino kiganiro bavuga ati none Vanessa tumwumvire gute era divorcé yara divorcé mbega ndamwumvira mananje ejo bize binanire ha nikihe kintu wobwira abantu bagerageza kururatinga canke guhuza iyi situation na situation yo waravuye mu rugo jewe nababwiye nkitangura urugo rurimo ibintu byinshi ingo kugira zisambuke sinoba ngo bari facteur et voilà ziba ari nyinshi bashobora kuba atari n'ivyo ugasanga tuvuge nk'ubu je deja jewe ko nashaka kwivuga nyene nohava ngira nabo uwo twavanye urumva no plus nshaka kuvuga nabo ko twaravyaranye sivyo mugabo je sinigeze nahukaniga je sinahukana ya frère no mwaravanye muri pause jewe vraiment ndabisiguriye gute jewe sinigeze nipfuza kwahukana sinigeze ndabishaka byarabaye uko byarangoye no kwakira naramaze n'umwanya nagize depression iteye ubwoba ngabo sinigeze byabaye subitement uko nyene urumva byabaye subitement uko nyene si ibintu napanze si ibintu nipfuje kandi nta n'undi abyipfuriza kugira nze kuvuga ngano ko nawe nshaka ko aba mu byo nabaye sinshaka ko si santene kamaje numva nubatse no mugabo sinabishatse byarabaye nivyigeze biva kuko iyo boldness yawe ukunda tinya kuvuga ibyo biri ku mutima jewe naravuze vraiment je ndavuga je sishobora kunigana ikintu yakwe nivyigera bimutera jewe n'abagenzi banje bashava ndera mu mutwe kugenda kubwira aho nyine uko nyine kandi sinzi gukata gucya ngenda uko uwari ushobora kuba ariko aribaza Vanessa ati sawa we ko wavuze umugabo yifata gute ntiyakubwira ati wa mugore we nta soni kavire je ndavyigeze ambwira vraiment sindamushye yarahindura yaravuga ati Vanessa yambwiye ati ibi nibi ko je ndamubwiye ikintu vraiment twaragikora jewe navuga ngo shetani arakora ariko washa shetani arakora jewe ndabwire how ukuntu shetani akora none je ngubombaza ngo wahukanye kubera iki je naco nuko je nukuri kw'Imana je ndisura ko namwoza n'umugabo wanje ngaha mukamubaza nawe nyine kubwira ati sinzi gituma twahukanye ivyo bintu nigeze nongera kuri level gushikana cyane canke ya gushwana ntibibura basha urugo rurimo ibintu byinshi gushwana murashwana mwamwaje gushwana mukire konsira kandi reka conciliation ibaye ni bya binini mukora kugira ibintu bigende neza sivyo direct ya aho nyene kandi bige bibaye gobarira yafuse kujufuta aturababarira byose bakoze sinzi vraiment nova gukora agashetani kaje nyene ya hanyuma nyene birahera mugurumva ko naho bihuriye naho bihuriye n'ivyo basha ndabibabwira jewe sinigeze nahukana kubera ico kintu ya jewe wanashakara n'abambwiye ati umugabo yaguciye inyuma hari yambwiye none wowe we nagutumye wewe mureka ryoherwa nawe kwamba kumuca nibihage bya misozi kamera mureke gikuru nuko nanje ashika kanuganiriza wowe singorani ya sinere ku muntu n'umwe sina gikuru katakana sina power umuntu aje kunteranya jewe n'umugabo kirazira guha power umuntu aje guteranya n'umugabo je ndakubaza nagutumye pomyamo ndanabishoye no gutabira wowe urukuza kunteranya n'umugabo kugira ucu rusubiriramo unsubira mu rugo wewe nje kugira ucuruza mu wewe ubimye nabigutumye jewe cyane kuri abantu dufite mandi zitandukanye nyine banumva umengo umugabo namubwira ati we ntaco ni bon ndabizi ko bigora ku kama wa mugara ko mujari hari mugabo upfe ku basha vyamyeho kuva kera niko basi ibintu vyamyeho kuva bariyera grand père bacu bari bafite abagore banga tuvuga ishukuru kubera iki abacu baragowe akakantu ndashaka ukazako kubera iki abantu bakera tumva ngo divorce ibyaba yarakuvyara akavyara n'uwo muvukana akamutera inda akavyara ko bose kandi mwese mugakuza mukavyara mukara mwese kandi mukabana mu bizo udushaka kwisangiza kubera iki ubunye udushaka kwisangiza kubera iki abagabo deje kandi muri nature yabo birabagora kubungana kabo je ndababwira kuri ico kintu vraiment kuri umva kuba chitinge nyene nyene kibavugira wazi gituma birabagora basha none tuhindura ikintu gure ni nature yabo ikintu kiri blanc na amavuga nti sinokwakana ko mufise umugabo ngo yavanze umugabo no plus ikintu wo kwifuza
sinzi umuntu yavuze ko bava ku bava ku mugabo umuvyeyi umuvyeyi wabivuze baza ko ari umusazi yabivuze Reka atabigenza ndakubwire context y'ivyo Greta. Okay, wavuze ngo bava ku muvyeyi umwe. I mean, nibize kubishira mu tukora kuvuga kukora ko udabishiza mu mutukumva ko umugabo wari uwa wenyene. Umunsi umwe ukomeye kandi ukomereka nabi. Rero semye kuvuga naho ubona ufise intore ebana intama igendira abahasi dasho no kwindukira ngo arabe. Menya ko umva umuvyeyi wabo n'umwe ejo gashobora ashobora kugira uko akacagira ko direct. Rero semye ko okay nakwereke barushana kubinyegeza nta niko je no bifata niyo difference nyene hari ubinyegeza ari n'ubikwereka ubu niko bimeze cyo kuri je ndabatera inkugasha je numva ubigize n'ubintu ntumaramaze mu bantu ukavyihisha mukavyitwaramo neza hama je ushitse ukanunganiriza numva umengo naco vyo ntwara no mpe simba nuri ko hamakaya uwundi ntazi jewe ngaho n'igipotopoto anyway donc on est très très hamarezo umugabo nyatigeza ncinyuma donc mwenge ingwara muzifata ngo yanciye mugabe igize ingeso navyo ngene niwo bisiko urasenga shene ingwara nazo akura hanze jewe ndakubwire jewe harakantu urasenga harakantu je agendera abakomeye byose ni ingorane gikuru no gusenga harakantu je nakunda kugira umugabo agaca ndaho yagira uko nyene vraiment agaca agenda je narafata poto mone mugabo aca ntora preservatif nkashira tubase biprotege wow kubera hari abantu ati sinzi ugiye abantu bavuga nanabwira mbwira nk'umuje umugabo wanje yakora Dubai aragira amaze 1 année Dubai est-ce que muri yo mwaka kweri azo ariko ari yafite tureke kubesha none ugenda umara ngo jewe ngo nce ndarama ngo muri wenyene ngo numusango uri kirofu umuntu mu gatondo avyutse ari salut uyu munsi salut ejo salut hama ashaka umukenyene umwaka wuzuye ntibikunda nukuri nta ntibiryoshe ko umugabo wangu yagiye hanze mugana wamputa bishize mu mutwe ukabishuvyuba bikakugwa ko utabiteguriye oya ibyo rero ibyo navyo neturakwiye kubihindura fata ko hari umugenzi avuga ngo je umugabo wanje turi kumwe n'umugabo wanje mu nzu turi kumwe ngo asohotse ngo manzi ndamusangiye n'abandi ça c'est vrai ni réalité nivyo bakubwira ati umugabo wawe ni hajya ari mu nzu ari kwibarabara musenge sindi ko ndavuga ngo muci nyuma y'abagore banyu oya turazi ko bibagora ngabikugoye ntuce ugira umugore wa gikoropesho umwaka agaciro kiwe umugore bwe yabasha murazi ko umugabo agura bazi ko umugabo iyo agenda hanze cyane bikagaragara abantu bose akamenya agacagira wa muntu bamana buri gihe ucumeye ngo sa famille no kuri grise bajana ucumeye ngo sa femme acamaze mu nzu umengo ega cyo bivuga none hono mimbara tu me satisfait pas nco kitugaba bari proud kwerekana kopine wo hanze ari wari meilleur kuruta umugore w'umuntu biba bigeze habi ivyo bintu vraiment namwe tubabareye mwabagabo please ya bon reka mukwete ikiganiro le respect quand même nukuri ntimuze kumudutahura nabi twebwe tuba turi ngaturi batatu bise imitwe itatu donc James umutwe wanje n'ivyumviro byanje Vanessa bise umutwe n'ivyumviro vyiwe gatahagira umutwe wiwe n'ivyumviro vyiwe mugaba dukurikirana mwese namwe bise imitwe yanyu n'ivyumviro vyanyu donc ni kandi turatse mu cyubwenge hari ivyo apprendre et à laisser parce que ama opinion yacu bose bivuze ngo bari right mugabo iyo ikintu ucumvise ukumva ko bifise sens kandi birumvikana ivyo bintu numva ifo kubitora mugabo mvise tuvuze ikintu kitinjira mu mutwe wawe cihoze ni bon ariko mu guheza niko twumva ko twobabwira nti iyi sujet yari sujet iri important tuzikora gake mugabo tuzikoze tuba tuzi ko tuvugiye benshi duserukiye benshi abakenyezi benshi babandi bafise akakubukenyezi yakubufasoni badashaka kubwira abagabo ngo meze kunya mugabo ashaka gukurikira ikiganiro akavyumvira nga 5 utarenze kwimubwira wewe donc ntimutubone n'ifishasi twa turafasa n'abarundi kazi ko wisiguye birapfa mbirize ndisiguye ndabiyamye ndishurasoni ndazi neza yuko nuko nzi ko ngaha ndo mu influenceuse ne influencer benshi kandi mvugira benshi donc nimba nje ngaha nuko mba nzi ko nicaye ngaha ndahicariye abantu
benshi gose batagize opportunité yo gutora microphone no kuja imbere y'ikamera canke yo kugira ngo bavuge ivyumviro vyabo uko bifuza kubivuga. Kandi ikiganiro ni girlfriend ni ikiganiro c'abakenyezi. Mukenyezi wese ushaka sujet ko tuyivuga ko yizane. Ushobora kubutinya kuza nga kuri kamera je na ozi turahari. Iminwa yanyu On a vraiment la bouche. Na Vanessa Zoja. Nzovuga. Ivyumviro twavuze nubwo navuze ko imitwe yacu. Twavuze ivyumviro vyanyu ndabihinduye si ivyumviro vyanje. Umva nabiya. Umva umunwa wari jewe ivyumviro vyari vyiwanye. No ndabizi neza ko ngaha ni habuze nka couple zitatu zine. Je naho wowe umuntu umwe gusa ikiganiro wakicase ariko havuyemo umuntu umwe gusa gifasha. Ndashimira Imana misi yose. Ntihabuze couple zitatu je ndi sûr kandi je ndatwara tuzohura mbwira ati yakintu wavuze naciye ndaba umugabo ndabimubwira ntihabuze abantu cuma kaniki no bantu navuge mucangikira kaniki mwicanye muri ko murakirabana nimugire pause gatoyi mubazanye ati mbega vya vrai uhoryoye gashiri wanje akandi kantu nibagiye ngenda nagavuze please abagabo please batse umugore ati byagenze gute umumeze jeje urabona canke umurabe ati eske umugore wanje yaryohewe hama nawe basarive umugabo agaheza avant kandi yaranje ususura ivyumviro vyanje kandi ivyumviro vyanje sibyo sura tuve nguvu hama umushikanira ashaka uranabibona ko ageza nkataryohewe ukoresheje ubwenge murabona guhaye umugongo ntakuyambire ntaryama nazo bayaryohewe abantu bajyama banye imigongo yareka ivyo turashize isono no munsi anyways yarayo turi muri sama muryoherwe mugesho mugabo leçon morale imbere ko ozi a clôture kino kiganiro sinogera ntabivuze communication ntigira ihere kuri sex musanzwe mudakomunika ibindi neza ntigira itangura uno munsi ntigira icitangura ngo kubera kino kiganiro banza umugira umugenzi nabanze umugira umugenzi gira umugabo wawe umugenzi gira umugore wawe umugenzi muganire ku bintu vy'ububono gore turi abantu dukunda kuvuga umugore abashaka ko atashe tangura umurungikira amastika par exemple utayafisa nyandike ndamurungikira yeah of course biri bizarre ko umuntu atamuhara muvugana ibintu abana bari abana baryamye abana musunga umurungikiye stika ibintu biraya cyavuga ati umugore ari karabakuru gahoro nivyo rero nagada babwira ntibigira bice bihera ngaho oyo banze umugira umugenzi surtout vous les hommes ntimukunda kumviriza abagore banyu kubera muvuga ngo tuvuga amajambo menshi umugore n'umuntu atashe 18h abashaka kukubwira do 7h à 18h nuwo bahuye afite imishatsi ya jaune ati urati koza asigaye afite imishatsi ya rouge nutamwumviriza koze ntamuzi mugara mukubwira kandi umwumviriza nutamwumviriza ndakubwiye arabona umuntu atera inkuru cyega abagabo abatuba dushaka ko abagabo bacu batubera abagenzi nukuri ndabisubiyemwe tuba dushaka ko batubera abagenzi mugabo na je ndafise umugabo yigeze kumbwira ati ndagutera inkuru kuzine wawe ari maye n'umukuzine wawe kuzine wawe ndamwumviriza abayibaza ngo ndiko ndamwumviriza kumbe sinzi yongeze mu vyiyumviro mugabo ntegereza kumuha ugutwi kubera uramunze ngena avuga Greta ntamwumvirije n'ingwano mu rugo ndamuha ugutwi mugabo nkafuma ngenda nkiyumvira ibindi bintu mugabo nkagoma ndi muri byagenze gute rero banza mu babagenzi kuvumbura utamaje hana ari ingezi bon hariho jema narigeze kubaza mama yupi mwese muramuzi mama yupi mo logo narigeze kumubaza hari kuri WhatsApp mabaza shaka agatimonyage gatoka kawe na payupi genre mwabishoboye gute genre kugira ngo nanje nirahagera nzemenye kuntu nanje biramba yambwiye ikintu kimwe conyene umugabo wawe mugira umugenzi wawe besto ivyo kumwimvira ngo umugabo wawe bize bwa kabiri muga yabanje kuba umugenzi wawe kora kuba umugenzi wawe bizoba bigoye ko umublessa ngo kublessa kandi muri abagenzi mubahe nk'umugabo wawe mufyine nk'umugenzi voilà nukuri ndabasaka donc ivyo onye mugabo wanje aho uri tu mon meilleur ami oh bisous je t'aime nanje aho utumbereye naho nakuzi bon reka ndatigana ego profite vraiment yako ndi cool je te dis tout basha turabitwa mwagiye ikiganiro turazi ko bimwe mwangwa mugira ngo cyo ntaco nuko twashesha ubufu nuko burarangije nemwa dutuka ready isoke ntagire icugenda utavuze kwamanza kubabwira sinigumiza mu kirazira wo cunuka mukana kubera ntawe nipfuza kwawukana nkuko nawe ukanye ego vraiment umuntu n'ubwo byifuriza ushoboye gukora akantu kugira ngo nepargne umwe cyangwa babiri nibaje muri we yiwanje
hari abantu bakunda Yego. kuvuga ngo hari abantu bakunda Birababaje. hari abantu bakunda kuvuga ngo siren vibes cyangwa ngo girlfriend ngo tukunda kuvuga ngo ibintu byo kwahukana gusa ubu none ntitubazaniye suje ituma ico kintu kitohaba Oya reka Ntimukaze muravuga ntimukaze muravuga kwahukana umwana ubwenge yumvira mu hari umwe akakubwira nk'ubu ngo none kuje kuvuga ngo wahukanye gute kwahukana Factors ni byinshi ibintu byinshi bituma nawe bivuze ko bakisi nisakaye kandi kinacu nimba tuvuze amesiyase nkano kugira ngo wowe ntuhace biguproteje wowe ushobora kubukira urimo cyangwa wifuza kurujamwo ntuze je ndabikunda je ndagira amaheyaje kandi ndahukana bavuga ati mbwira wowe byafiriye he kugira ngo najewe sinze ndahace ndamuze nja gusinya sinye avi alors reka tubashire ko mwadukurikiranye twizere ko mwayifashe positivement pas négativement mugani bayifashe négativement nuko udakeneye guhinduka niyo signification yatwo shobora kubiha nimba yifashe negative nuko udakeneye guhinduka kandi udakunda abandi bantu ko bashobora kuba baba mu bintu biryoshe nkuko woshobora kubibayemwo alors reka tubashimire Vanessa ko yaje kutubera umutumire hama dushimire na gitakuziganira gwaye ngo tutabibabwiye mu ntango yakoze imisha gwaye mugabo yayikoze hama na ifite mu gaceri hera anyways ni kwa tout ça c'est parce que on vous aime hama twizere ko mwanda mugira amagara meza kugira ngo neje muze muturabe kandi alors bisous bye bye bisous Siren Vibes TV.